Umva mugenzi, nimba ushaka guhagarika kuba umukene, kora ibi bintu. Ubwa mbere na mbere, hagarika kuba igitandero, kuko indero ariyo nzira ya mbere yagusohora mu bukene. Ico ni ica mbere. Ica kabiri, hagarika gukoresha ca kindi bita ngo ni ukwigira ubutare mu gukoresha amahera kugira ngo wereke abantu ko utunze. Hagarika gukoresha amahera ngo wereke abantu ko uri umukire, ahubwo tangura gushora amahera kugira ngo ube umukire. Reka kwigira umukire, ahubwo kora kugira ngo ube umukire. Muri make, hagusesagura amafaranga kugira ngo wereke abantu ko uri umukire, fata ayo mafaranga uyasuke cyangwa se uyashore mu byakubyarira ayandi menshi kugira ngo bikugire umukire. Gatatu, hagarika kurinzira. Abakene bararinzira, abatunzi barasogeza baja imbere. Reka kuvuga ngo ndindira igihe ca nyaco. Ese igihe ca nyaco ni icahe? Ahubwo haguruka, genda, bigerageze ubwa mbere. Ndabizi bishobora kwanka, ariko subira ugerageze. Kane, hagarika kwishinga abandi uvuga ngo naka niwe atumye mera uku. Mbega aho nokwiruka muri biriya banaka bobo ntibabayeho? Oya, reka kuvuga ngo naka, kandi ibyo uzokora byose menya kubera ku gatwe kawe. Ntuzuvuge ngo jewe ubu bukene mfise ngo ni ukubera naka, kuko ntawe ugufitiye ideni ryo kuguhindurira ubuzima. Nimba ukenye, reka kuvuga ngo naka niwe atumye nkena, ngo nkenye ku bwa naka. Menya ko ukenye ku bwawe, ahubwo wibaza ati nakora iki kugira ngo mve muri ubu bukene. Gatanu, reka kwiyumvira buhoro. Ubwonko bukora iyo bukoreshejwe, kandi ubwonko bwaguha buri kimwe mu gihe uburondeje ico kintu ushaka. Kanda subscribe canke follow bivanye naho usanze. Banda Eri 6 sinje, hano muri 6 Empire.